Ku munsi w'ejo niho twumvaga Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran avuga ati nindangiza inama yariko avuga ijambo muri Istanbul, nibwo guca abandanya avuga ati nindangiza mpita ngenda mu gihugu c'Uburusiya guhura na Perezida Putin kugira tuganire kuri kino kibazo, kuko leta zunze ubumwe za Amerika kuba zarateye igihugu ca Iran. Perezida Putin ntiyabwagire ijambo ashikirije kuri kino kibazo, gusa muri uno munsi mu gitondo inama yabaye, Perezida Putin yagize ico ashikiriza kuri kino kibazo Iran kuba yarahatatswe na Amerika. Ego koko abayobozi barongowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran muri kino gitondo bicaye ku meza imwe na Perezida Putin bakora inama. Bivugwa koko banamuhaye urwandiko mw'ibanga rikomeye. Hanyuma urwo rwandiko rwari rworoherejwe n'umuyobozi w'ikirenga ariwo Yahatora. Bamaze kuganira, ndetse nibyo ngiye gushiramo nawe ushobore kuvyumviriza. Bamaze kuganira, Perezida Putin niho yashikiriza ijambo, ndetse atiriwe arazunguruka hirya no hino, ahita yerekana uruhande igihugu c'Uburusiya ruhagazeho, ndetse agira ko yerekana nabo bariko baramagana biyamiriza, yongera yerekana n'ivyo bagiye gukoresha. Ahita atangaza amoko y'intwaro agiye atandukanye agiye kuza barakoresha. Perezida Putin yakomeje yerekana ko kano karere kabo katatswe bikomeye, ndetse ivyo turabivako dusimbire mu gihugu ca Qatar tubabwire ibiriko biravugwa mu gihugu ca Qatar, aho ambasade ya Qatar yatanguye kubwira abanyamerika ko bakwiye kuguma mu ngo zabo, bakaba bari mu misho kumvo z'uko babona umutekano ari muke w'igihugu, bagume baja ahantu hari abantu benshi canke ahantu hari uruja n'uruza, kuko umutekano w'igihugu umwanya n'umwanya bishobora kuyangara. Bikeka ko hari abantu bashobora guteza umutekano muke mu gihugu cabo. Abanyamerika hamwe n'ibirindiro vyabo vya gisirikare ndetse n'ibikorwa vyose vy'abanyamerika bikeka ko bishobora kugabwako ibitero akanya kariko kose. Reka duhere mu gihugu c'Uburusiya, ndetse naho hose turaza kuba tuhaca tubabwira dushikiriza ivyabaye n'ibiriko biravugwa. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас Yumva hano ni Perezida Vladimir Putin ahubwo yaramaze gusuhuza abayobozi barongowe na Minisitiri w'Amahanga w'igihugu ca Iran. Niho yabicaza ku meza, bicara mu cumba c'ibanga, ndetse c'ibanga bakomeza baganira ibiganiro bagiranye n'abo bayobozi bari bayobowe na Minisitiri w'Amahanga w'igihugu ca Iran. Perezida Putin yabahaye ikaze, yongera anabashimira kuba baje gusura igihugu c'Uburusiya mu gihe kiko kiraca mu bihe bigoye kandi cane, ndetse abandanya babwira ati ndashima cane kuba mwadusuye muriko muca mu bihe bitoroshe mu gihugu canyu ca Iran. Perezida Putin atakumara umwanya na mutonya yahise atangura gufata ijambo, abwira bano ba ministre baturutse mu gihugu ca Iran ati ngira ngo murabizi neza twebwe n'igihugu cacu, murabizi neza twebwe n'igihugu cacu c'Uburusiya aho duhagaze muri no ntambara. Aho duhagaze harazwi, n'abo dushigikiye barazwi. Twarabisobanuye biciye kuri Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu c'Uburusiya, yaranabisobanuye neza, anabamenyesha neza aho igihugu c'Uburusiya gihagaze, ndetse nivyo twatangaje mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye, ndetse aho duhagaze twarahavuze. Igitero ca mbere cagabwe kuri Iran, twe twagaragaje ko tudashigikiye igitero Isirayeli yabagavyeko, kandi ata muntu mwacokoje, bagasigarira amatware y'igihugu canyu bakabinjirira bakabarasa atakosa na rimwe mwakoze. Tibijya n'ibintu bitagira ubusobanuro bwarwo bwose kuba igihugu kindi cakwinjira mu kindi gihugu, kuba cakwinjira mu kindi gihugu kikakirasa. Ni kuvuga yuko ivyo bintu vyose nta busobanuro na bukenya bifise. Kuba Isirayeli yarashe muri Iran, Putin wewe abandanya asobanura ko ivyo katashingiro na ritonya bifise, kandi atanisobanuro na ritonya vyoba bifise ivyo Isirayeli yitwaza kandi ishikiriza.
ndetse Uburusiya bwabitangarije mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye ati twebwe ndetse naha nyene duhagaze dushigikiye igihugu cha Iran, nico gihugu twebwe nk'Uburusiya dushigikiye. Naho ngaho duhagaze guhera umunsi Israel irasa muri Iran niho yakora icaha. Ndetse Perezida Putin yabandanije ashikiriza ati twebwe n'igihugu ca Iran tumaze igihe kirekire dufitaniye umubano mwiza, tugomba gukora uko dushoboye tukabandanya dushigikira abaturage bo mu gihugu ca Iran. Ndetse nakubwiye ngo intambara ibandanya ihindura isura, ibandanya ifata urundi ruhande. Ndetse Perezida Putin yabandanije asobanura iki kibazo kikimara kuba, murabizi neza narababwiye nahise mpamagara Perezida Trump arongoye igihugu ca Amerika ndamubaza ibi bintu urabizi neza, ibintu Israel yakoze vyo kwataka Iran, maze guhamagara Perezida Donald Trump kuyaga na Perezida Trump nahise mpamagara umurongozi w'igihugu ca Israel bora kuyaga kuri kino kibazo kuba Israel yateye igihugu ca Iran. Mpejeje kuyaga nawe kuri telefone nahise mpamagara Perezida wa Perezida Arab Emirates nawe turaganira kuri kino kibazo, ndetse nongera mpamagara Perezida wa Iran Masudi nawe turaganira kuri kino kibazo. Urumva ko kuva kino kibazo gitangura Perezida Putin yakigize nk'iciwe. No ntambara ikaba imaze imisi 11 kuva igitangura. Putin yahise ahamagara abo ico kibazo kireba kugira ngo yumvirize ibyo bashikiriza nabo. Ibi ngibi biza gutuma ngira umwanya uhagije kugira ngo nganire namwe, ndetse ibi biriko biraba bituma biduhatiriza kugira natwe ico dukoze, kugira ngo turondere ibisubizo, kugira ngo turabe ko twova muri ibi bibazo vyamaze kutugeraho. Ngira ngo urumva ko Perezida Putin iki kibazo yakifashe buryo arimo kuvugamo ijambo yakigiza nk'ikibazo ari iciwe hamwe n'igihugu ca Iran. Ndetse ukomeze umpere ukwirahangana Perezida w'igihugu ca Iran ndetse n'umurongozi w'ikirenga ariwo Ayatollah. Uyu ni Putin arimo kubwira Ministre w'ububanyi n'amahanga w'igihugu ca Iran, ndetse Ministre w'ububanyi n'amahanga w'igihugu ca Iran yahise afata ijambo kubwira Perezida Putin ati ndagushimiye kuba watwakiriye hano, ndetse ndagushimira ko kuba duhuye muri ibi bihe tutoroherewe. Akomeza kumubwira ati ngira ngo namwe murabizi neza ko tufitaniye umubano mwiza n'igihugu c'Uburusiya nkuko namwe mwakomeje kuguma mubishikiriza. Ati ndetse no mu bijanye n'akarere no mu vyerekeye no mu bukungu ndetse no mu bindi vyose. Mu bintu vyinshi Iran ikora akeshi tumanza kugisha inama igihugu c'Uburusiya, kandi tukamanza kubamenyesha mwebwe n'igihugu c'Uburusiya, ndetse namwe murumva umubano mwiza wihariye ku gihugu c'Uburusiya hamwe n'igihugu ca Iran. Yani iributse igihugu c'Uburusiya hamwe na Putin ati urabizi neza ivyo tugiye gukora nk'igihugu ca Iran vyose tumanza kubagisha inama mwebwe igihugu c'Uburusiya. Hanini cyane kuvyerehariye n'umutekano w'isi, ndetse murabizi ko kuvyerekeranye ndetse murabizi neza kuvyerekeranye no gukora intwaro za kirimbuzi igihugu c'Uburusiya mwigeze kudufasha kandi gose ubwo mwaza kubaka ikigo kihingura izi ntwaro za kirimbuzi mu gihugu ca Iran, ikigo citwa Bushia kiri muri Iran. Burya nubwo mubona igihugu ca Israel kiko kirakora ibi vyose kija mu gihugu ca Iran kurasa ibigo vy'inganda bijeje gukora intwaro za kirimbuzi, hari ikigo kimwe batariko barakinisha. Ico kigo naco ni c'igihugu c'Uburusiya, niyo mpamvu igihugu ca Israel kitariko kirakinisha ico kigo naco kijeje gutunganya intwaro za kirimbuzi kiri mu gihugu ca Iran, ni kigo c'igihugu c'Uburusiya. Perezida Putin yabahaye gasopo avuga ati iki kigo kiri muri Bushia gitunganya intwaro za kirimbuzi ni cacu nk'igihugu c'Uburusiya, ndetse dusangiye n'igihugu ca Iran. Ndetse harimo abakozi b'inzobere barenga 200 b'Abarusiya. Hagize igisasu kihagwa ca Israel canke c'igihugu caco cose haba na Amerika, ico gisasu kikagwa muri ico kigo gitunganya intwaro za kirimbuzi,
mwabona ico nikorera nka jewe Perezida Putin. Nta nico baragikoraho ico kigo, ndetse babandanya bavuga ati ntaco tuzokwigira tugikoraho, kuko urumva ko Umurusiya abandanya abahereza kasopo, kandi ibihugu vyinshi ku isi biratinya igihugu c'Uburusiya, kuko igihugu c'Uburusiya ni igihugu gikomeye gose, kiri mu bihugu vya mbere bikomeye mu bukomezi, gihiganwa n'igihugu ca Amerika ku isi nzima. Nivyo Ministre w'ububanyi n'amahanga w'igihugu ca Iran nivyo yariko yibutsa Perezida Putin. Ndetse kugira ngo tuhabwe urupapuro ko kugira ngo dushobore gutangura gukora intwaro za kirimbuzi. Izi ko namwe Federasiyo y'Abarusiya namwe mwabishizemo imbaraga kugira ngo dushobore kwemererwa gutangura kuzikora. Ati mu gihe ivyo twako turakora vyose twari tubifitiye uburenganzira, kandi namwe mwabisizemo imbaraga kugira ngo tubishikeho, ariko noneho murabona iki kibazo aho kigeze. Ikibabaje gose kurushaho nuko vya bigo vyacu vyose vyagavyeho ibitero. Hano noneho Iran yaregera kuri Perezida Putin ati noneho vyarenze kuba Isirayeli, noneho na Amerika yavyinjiyemo. Ndanije abwira Perezida Putin ati ibi bintu Isirayeli na Amerika badukoreye ni ibintu bitemewe n'amategeko, kanica amategeko mpuzamahanga kuba igihugu cahaguruka kikaja kurasa ikindi gihugu ataburenganzira bugifitiye. Ata kintu na kimwe kibaye, ati nuko hari ivyo turiko turakeka ku gihugu ca Iran bikaba vyica amategeko mpuzamahanga. Impamvu igihugu ca Iran turiko turarasa canke dukora ivyo turiko turakora vyose, turiko tugerageza kugwanira ubusugire bw'igihugu cacu ca Iran. Ministre w'amahanga w'igihugu ca Iran yakomeje avuga ati niyo mpamvu turiko dushimira igihugu c'Uburusiya ndetse n'izindi nshuti zacu z'igihugu ca Iran kuba bakomeje bamagana abatanguje ibitero ku gihugu ca Iran, aribo Isirayeli ndetse na Amerika iza kuvyivangamo mu nyuma. Amagambo yagiye arashikirizwa mu nama bakoreye mu mwiherero, bikavugwa ko ikete ryavuye muri Iran rivuye ku murongozi w'ikirenga ariwo yatora kwahawe Perezida Putin. Perezida Putin amaze guhabwa urwo rupapuro yahise aza imbere y'isi yose, imbere y'ibimenyeshamakuru bikomakomeye, nawe agira ico ashikirije. Ibi duhejeje kubamenyesha ni vyavuye mu nama yabereye mu mwiherero. Noneho Putin yahise asohoka aza imbere y'ibimenyeshamakuru bikomakomeye agira ico ashikirije. Reka tuwumve ivyo Perezida Putin yashikirije. Ico nico abantu benshi bakomeje kubona ko giteye ubwoba bwishi cyane. Yahise aza imbere y'itangazamakuru akimara kurangiza inama n'igihugu ca Iran, avuga rino jambo ngo aje aravuga ati muri kano kanya muri kubona ko umutekano w'isi uri kuragenda uja mu kangaratete, ibibazo bitera bizamuka biba vyinshi. Ati noneho mu burasirazuba bwo hagati muri kubona ikibazo c'umutekano kuri kuragenda wononekara ku rugero rwo hejuru. Ati noneho vyabaye bibi cane kurusha ubwo ibihugu bimwe bimwe bidakomoka muri kano karere kacu ngo navyo kwinjira muri no ntambara, mu gihe vyovyo bitari muri aka karere kacu, kandi intambara muri aka karere kacu bitayiraba na gato. Neza na neza yariko aranenga igihugu ca Amerika avuga ati ni gute ikindi gihugu caturutse kundi mugabane kiza gutera igihugu co mu karere kacu, muri kano karere kacu turimo. Ati none ivyo bintu ni bibi cane. Ati none kuba ikindi gihugu cavuye mu kandi karere kiza kwinjira mu ntambara yo mu karere kacu, ivyo biratuma umutekano uba muke mu karere kacu. Ati niyo mpamvu noneho tumaze kubona ibiri kuba twace dukomeza umugambi wacu wo gukora za misiye zikomeye ku rwego rwo hejuru. Noneho ubu ngubu twakoze izikomeye gusumba izo twari twarakoze. Noneho twace dukomeza gahunda yo kuzikora ku bwinshi cyane ku mvo z'umutekano. Izo misile Perezida Putin yatangiye kuzitangaza kuva mu mwaka uheze, akabandanya atangaza ko kwizo misile atakindi gihugu na kimwe kizifise kw'isi atari igihugu c'Uburusiya. Akabandanya atangaza ko izo misile atabwirinzi na bumwe kw'isi bwoshobora kuzihagarika. Ndetse hari impamvu kuba Putin yakomeje agaragaza kino kintu, ndetse yongera agaragaza ko Amerika kuba yarashe muri Iran ari amakosa maremare Amerika yakoze, ndetse ari amakosa akomeye cyane ku rundi rwego rwo hejuru.
arangije ahita arengaho ko iyo ngingo yari kuvuga, ahita avuga ngo ati ibintu byamaze kuba bibi cyane ku rwego rwo hejuru. Niyo mpamvu inganda zacu zakomeje zitungana, n'ubu ngubu zamaze gutunganya misile nyinshi cyane ku rwego rwo hejuru. Ayo niyo magambo Perezida Putin yabandanije ashikiriza. Muri kano kanya abantu benshi bicaye biyumvira impamvu Putin yagumye akomeza yerekana ko izo misile ziriko zirakogwa ku bwinshi kandi cyane. Abantu benshi baguma bibaza ko izo misile agiye kuziha igihugu ca Iran canke agiye kuzikoresha ariko aratabara igihugu ca Iran. Kugira ngo bumve neza izo misile nuko Perezida Putin yakomeje avuga ati nta bwirinzi na bumwe bw'ikirere bwoshobora guhagarika izo misile, ni naco gihugu conyene kizifise ku isi yose. Mu gihe Perezida Putin yariko aravuga rino jambo ko ivyakozwe na Amerika atari ivyo, kwinjira mu ntambara y'aka karere katari ivyo, akahita arenzaho ko za misile zibandanywa zikogwa ku bwinshi. Akabandanya avuga ati ndetse nyinshi muri zo zamaze kurangira gukogwa, akaba yashatse gukanga amahanga n'igihugu ca Amerika cinjiye mu ntambara y'akarere itabarizwamo igihugu ca Amerika. Noneho izo misile yoba agiye kuziha igihugu ca Iran? Nimba izo misile ashobora kuziha igihugu ca Iran, intambara yoba igiye gushika ku rundi rwego rukomeye cyane. Noneho vyaba bisobanuye ko Israel itoshobora guhagarika izo misile, nabwo ababwirinzi bwayo vyaba bisobanuye ko nubwo bwirinzi bwa Israel butoshobora guhagarika izo misile. Misile ni misile mbi cyane kandi vyaba ari ibindi bintu bikomeye cyane kurusha uko tuvyibaza. Ni kwa kundi nyene tubandanya tuvuga ati intambara y'isi irota itangura, intambara igira gatatu y'isi. Ubwo Perezida w'Uburusiya Putin abandanya aca ku ruhande, biboneka ko arico kintu yariko arabwira muri rusangi isi yose. Kandi aho rero nibwo yarakiva ku ijambo avuga Amerika, akahita ashikiriza ivyizo misile ziwe ayagiza ku rwego rwo hejuru. Kandi aho niho yarakiva guhura na Iran. Urumvaga ico yariko arabwira isi ati abasirikare bacu n'ibigo vyacu bigiye guhabwa ivyo bikoresho. Abasirikare bagwanira mu mazi bahabwe ubwato buhambaye cyane, kuko turi kubona ko hari ibihugu bihaye vyinjira mu ntambara itabaraba, intambara iri mu kandi karere bitarimo vyovyo. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. И я очень рад, что вы сегодня в Москве. Даст возможность нам обсудить все эти острые темы и вместе подумать на тему о том, как можно было бы выйти из сегодняшней ситуации. И прошу вас передать самые наилучшие пожелания и президенту Ирана, и верховному религиозному лидеру.